Inshuti bakunzi bacu turabasuhuje tubaha ikaze kuri shene yacu urubuga rw'amakuru. Hano rero ni urubuga twabahitiyemo rubagezaho amakuru y'ijwi ry'Amerika mukunda muri benshi. Reka tuyabagezeho. Genderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu. Nduhungirehe ni wahagarariye u Rwanda mu nama ya ONU igira 79 iri kwibera New York. Mu Burundi amashure amwamwe ntariko arubahiriza akamo ko kurwanya ibihara vy'inkende. Mu Rwanda ho abakora akazi k'uburaya basaba guhabwa incanco zibakingira ico kiza kibandanya gukwirakwira mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Kwindi migabane igihugu ca Liban cagiriza Israel ko uno musi kwa gatatu indege z'intambara zayo zahitanye abantu barenga 50. Dusubiye gato muri Afrika, Omar al-Bashir yamaze imyaka 30 atwaza igitugu Sudani yinjiye ibitaro yavyinjiyemwo avuye mu gasho yarimwo kuva mu 2019 igihe ubutegetsi bwiwe bwatembagazwa. Idonido y'ano makuru yose duce ku masonga ni mukanye sase musangwe ikaze kandi mwakoze guhitamwo ijwi ry'Amerika. Amakuru yacu tuyahere mu gisata c'umutekano. Liban yagiriza Israel kuno musi kwa gatatu indege z'intambara zayo zahitanye abantu 51. Thomas Kamirindi. Israeli ivuga ko yarashe ku birindiro bya Hezbollah birenga 280 muri Libani ikoresheje indege z'intambara. Guverinoma ya Libani itangaza ko usibye abantu 51 zishe zakomerekeje n'abandi barenga 200. Kuva kuwa mbere w'iki cyumweru abantu bagera kuri 600 bamaze gupfira mu bitero bya Israeli ku birindiro bya Hezbollah muri Libani. Abandi 1900 bamaze gukomereka, bose kandi barimo abagore n'abana. Naho abaturage bagera ku 500 bavuye mu byabo barahunga. Kuri uyu wa gatatu kandi Hezbollah nayo ivuga ko yarashe misile muri Israeli ishaka gusenya icyicaro gikuru cya Mossad, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutasi mu mahanga kiri hafi y'umurwa mukuru Tel Aviv. Israeli yatangaje ko yashwanyagurije mu kirere iyi misile ya Hezbollah kandi ko nta cyangiritse hasi ku butaka. Muri ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga muri diplomasi ifatanyije n'amahanga y'inshuti. Bityo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken yakoranyije inama na bagenzi be b'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu i New York ku ruhande rw'ikoraniro mpuzamahanga ngarukamwaka rw'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Ubufaransa nabwo bwifatanyije muri ibi bikorwa. Thomas Kamirindi urakoze. Tuce tuja kubivugwa ku mugabane wa Afrika. President wa Amerika Joe Biden azogendera umugabane mu kwezi kuza. Ibihugu azojamwo amatariki azogira ko n'insiguro y'urwo rugendo ruzobanzirizwa n'urwo azokorera i Buraya. Turabaza mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press bivuga ko Biden azajya mu Budage no muri Angola kuva tariki 10 kugeza ku ya 15 z'ukwezi gutaha kwa 10. Biden yari yasezeranije mu nama y'abayobozi b'Afrika i Washington mu mpera za 2022 gusura Afurika umwaka wakurikiragaho. Cyari kimwe mu bikorwa by'ubuyobozi bigamije kongera umubano n'uwo mugabane mu rwego rwo kwitambika hagati y'Ubushinwa burushaho kuvuga rikijyana. Cyakora Biden ntabwo yakandagije ikirenge muri Afurika umwaka ushize. Ubu ashigaje amezi make gusa ku butegetsi. Biden azahurira i Berlin mu Budage n'abayobozi b'iki gihugu mbere yo kwerekeza i Rwanda muri Angola aho azabonana na Perezida Joao Lourenço. Bazaganira ku bufatanye mu bintu bitandukanye birimo ibijyanye n'ubukungu n'ibikorwa remezo. Aha harimo umushinga wa gari ya moshi watangirira i Lobito muri Angola hanyuma ugahuza inyanja ya Atlantika n'inyanja y'Ubuhinde. Ijwi ry'Amerika mu gisata c'agateka kazi na muntu. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International ryatangaje ko abapolisi ba Kenya batambaye impuzu zibaranga ntibabe bafise n'ibindi vyangombwa vyerekana ko ari abapolisi barashe amasasu mu bakoreye imyerekano ahakorera inama nshingamateka ya Kenya i Nairobi hari igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibitandukanye biri mu cegeranyo cha Amnesty International. Uyobora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International muri Kenya Irungu Houghton yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko uwo munsi abapolisi badafite ibibaranga batambaye imyenda ya polisi kandi bagenda mu modoka zitari za polisi barashe mu bigaragambya
yabitangaje ubwo yasohoraga icyegeranyo cy'uwo muryango kivuga ku buryo burambuye ku byabaye icyo gihe. Polisi yo muri Kenya ntiyasubije ubusabe bw'umunyamakuru bwo kugira icyo ibivugaho. Abantu 50 baguye muri iyo myigaragambyo yamaze ukwezi yamagana itegeko rigenga imisoro muri Kenya. Ni ibihe bitoroheye Perezida William Ruto winjiye mu mirimo yo kuyobora icyo gihugu mu mwaka wa 2022. Icyo gihe itegeko rishya rigenga imisoro ryagombaga gutangira kubahirizwa yahise arireka, yirukana benshi mu bagize guverinoma ye. Imyigaragambyo yari yatangiye mu mahoro yaje guhinduka imvururu tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo abigaragambyaga birohaga mu nteko ishinga amategeko, polisi ihita ibamishamo urusasu. Umuryango Amnesty International uvuga ko waganirije abantu 23 babibonye ureba amashusho ya video n'amafoto yafatiwe muri iyo myigaragambyo. Uyu muryango uvuga ko wabonye abapolisi bambaye gisivili barasa mu bigaragambyo bakoresheje imbunda nto n'inini. Abo bashakashatsi bavuga ko mu masegonda 56 gusa abo bapolisi bari bamaze kurasa amasasu 45. Ababibonye bavuga ko babonye imirambo 6 y'abigaragambya bishwe na polisi. Geoffrey Mutagoma urakoze. Na nawe wicaye ku masonga nkitangura, Omar al-Bashir yahoze atwaza igitugu muri Sudani yimuriwe mu kigo c'ubuvuzi giherereye mu majaruguru ya Sudani. Al-Bashir kuva ubutegetsi bwiwe buhirikwa mu 2019 yarapfunzwe. Yategetse Sudani imyaka 30. Ejo ni Mukankusi arabigarukako. Umwunganira mu mategeko yavuze ko al-Bashir w'imyaka 80 yimuwe mu kigo cya gisirikari giherereye mu nkengero z'umurwa mukuru wa Sudani Khartoum ejo bundi kuwa mbere. Nk'uko ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press bibitangaza, uyu munyamategeko avuga ko mu minsi ya vuba ubuzima bwa al-Bashir bwagiye burushaho kumera nabi, ariko ko atarembye. Uwahoze ari minisitiri w'ingabo muri Sudani Abdelrahim Mohamed Hussein nawe yimuriwe mu majyaruguru. Uyu yatawe muri yombi nyuma gato y'uko al-Bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka wa 2019. Bombi Bashir na Hussein barashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku byaha by'intambara n'ibyaha bya jenoside. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyafatira i New York abandanya kubera inama rusangi ya ONU higira 79. Ni inama yaraye itanguye icese iri kwibera rero aha muri Amerika, hari icicaro gikuru c'ishamwe mpuzamakungu ONU. Atanguza ino nama umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagarutse ku bibazo bitandukanye bihangayikishije isi, muri ivyo birimwo ihindagurika ry'ibihe n'umutekano. Iki kibazo c'umutekano mugenzi wacu Tim Harris Shimwe yakiganira ko n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Olivier Nduhungirehe ahagarariye u Rwanda muri iyo nama. Mu kiganiro cihariye n'ijwi rya Amerika rero atangura asigura uko u Rwanda ruhagaze ku kibazo c'umutekano mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Tumutegabiri. Twebwe dushyigikiye ubufatanye mpuzamahanga, icyo bita multilateralism, aho tugomba gukemura ibibazo twese hamwe. Turi ibihugu byinshi 193 bigize iyi si, ariko hari ibibazo byugarije iyi si. Mwabonye ibibazo by'intambara n'amakimbirane mu mpande zose zo ku isi, ntabwo bishobora gukemuka hatabaye ubufatanye, hatabaye ibiganiro. Hakaba rero n'ibindi bibazo bijyanye n'igihe tugezemo, ibibazo by'ikoranabuhanga, ibibazo bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ibyo ni ibibazo byose bidushishikaje twe nk'u Rwanda. Twebwe rero n'ibyo ngibyo tuzavuga bijyanye no guteza imbere ubwumvikane n'ibiganiro hagati y'ibihugu, ari byo multilateralism. Ukomeje kuri uko mugomba gufatanya hagati n'ibihugu, ubwo leta na mitinga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika aho u Rwanda ruherereye, bitewe n'amakimbirane akomeje kuba hagati y'u Rwanda na Kongo, nizihe ngamba zihariye u Rwanda ruri gufata mu guhosha amakimbirane no kwimakaza amahoro arambye mu karere? Hari ibiganiro bya Rwanda nk'uko mubizi, aho umuhuza Angola afasha u Rwanda na Kongo kuganira kuri iki kibazo. Ubu nibyo tukirimo, ntabwo ibibazo birakemuka, ariko turizera yuko uko ibiganiro bigenda byigira imbere, uko umuhuza agenda bigiramo uruhare rugaragara ko mu bihe biri imbere tuzagira icyo tugeraho. Nk'uko bivuze, ibiganiro bimaze kuba igihe kinini. Niki umuryango w'abibumbye wagombye gukora kugira ngo ibintu bishobore kuba byiza? Umuryango w'abibumbye akenshi ushinzwe amahoro mpuzamahanga. Hari ibyo ukora byo kohereza ingabo mu bihugu, izi ngabo zo kubungabunga umutekano zo bita peacekeeping operations. Hari ibindi ukora bijyanye n'iterambere,
ariko twebwe dushyigikiye rwose uruhare rugaragara rw'umuryango w'abibumbye kandi tukaba twizera ko uyu muryango kuko ni umuryango wacu ni twebwe tuwugize ko uzakomeza gufasha ibihugu by'isi gukemura ibibazo by'amakimbirane no gukemura ibindi bibazo bijyanye n'iterambere, ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere n'ibindi bibazo bigomba gushakirwa umuti ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda rwakomeje kumvikana ko rushyigikiye umutwe wa M23 rukabihakana, nyamara iyo habaye ibiganiro hagati ya Kongo u Rwanda rugomba kuba mu biganiro. Ni iki mufite kuba mwavuga ku butegetsi bw'u Rwanda, ni iki mwasubiza kuri icyo kibazo cy'uko mushinjwa mukabihakana ariko mukagaragara mu biganiro bihuza ibyo bihugu byombi? Ibiganiro tujyamo ntabwo ari ibiganiro bigenewe imitwe yitwaje intwaro y'Iburasirazuba bwa Kongo. Tujya mu biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo nk'ibihugu n'umuhuza ari we Angola. Dufite ikibazo cy'umutekano cy'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR ufashwa na leta ya Kongo ndetse wanashyizwe no mu ngabo za Kongo. Niyo mpamvu twe twashyizeho ingamba zo kwirengera nk'igihugu. Twebwe iki kibazo kidushishikaje ni ikibazo kijyanye n'umutekano w'u Rwanda. Iki kibazo rero cya M23 ni ikibazo cy'abanyekongo, ni umutwe w'abanyekongo urengera inyungu za community y'abanyekongo. Kandi nk'uko mubizi icyo kibazo cya M23 iriho ubu ngubu cyari gihari hashize imyaka irenga 10. Muribuka ko muri 2012 na 2013 uwo mutwe wari uhari kubera ko wari ufite ibyo urengera, ariko ikibazo ntabwo cyakemuwe mu mizi. Habaye intambara, ntihagira igisubizo cya politiki gitangwa kugira ngo ikibazo gikemuke burundu. Nize nzitizi mwakunze guhura nazo mu byerekeranye no kugira amasezerano y'amahoro arambye? Ni ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni ubushake buke bwa guverinoma ya Kongo, kuko uko twigira imbere badusubiza inyuma, ibyo batubwiye ntabwo babyubahiriza. Donc ubushake buke rwose buragaragara wese kandi butangiye no kugaragarira umuhuza. Hanyuma icya kabiri ni ukudashaka ku ruhande rwa Kongo gukemura ikibazo mu mizi, kuko ntabwo ikibazo cy'abanyekongo b'abatutsi, abanyekongo bavuga ikinyarwanda gishobora gushakirwa umuti ashingiwe ku ntambara cyangwa se ntikinahabwa agaciro. Ni ikibazo kigomba gushakirwa umuti hashyizweho ibiganiro byeruye hagati ya leta ya Kongo n'uwo mutwe wa M23 uharanira inyungu z'abo banyekongo. Olivier Nduhungirehe aserukira ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu. Mu kanya mu minota mike iheze, Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi nawe amaze gushikiriza ijambo ku nama nkuru ya ONU, muri nama ibandanya kubera i New York. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu ijambo avuze mu kanya rero yagirije u Rwanda kuba nyirabayazane w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yasavye ashimitse ONU yuko yofatira ibihano u Rwanda. Ino nkuru turaza kwigaruka ko ku buryo burambuye mu makuru yacu yo mu gitondo. Duce tubandaniza mu Burundi, hakamo katewe n'umushikiranganje w'indero ko kurwanya kwanduzanya ibihara vy'inkende katariko karubahirizwa mu mashure atandukanye arimwo ayo ku murwa mukuru w'intara ya Rumonge. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashijemo n'abakunzi bayo mu Burundi, murayishikirizwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Igihe yugurura umwaka w'ishure mu gatete ka Rumonge, umushikiranganje w'indero François Habyarimana yari yagize ati: sinorangiza ntahamagariye mwebwe mwese na cane cane amashure atandukanye, abarezi n'abanyeshure ngo mukore ibishoboka vyose karanda kava ku nguge mpox ikarinjiranye, mukurikize impanuro muhabwa n'abajejwe amagara y'abantu kugira tugatuze kandi tuzitire tutaronerwa. Ariko rero inyuma y'indwi abisabye nta kirahinduka. Ku mashure nka yose yo mu gisagara ca Rumonge, abanyeshuri ntibahengeshanya gukoranako, kuramukanya no gusomana ku bigeme cane cane. Ibikoresho vyo gukaraba ntivyibonekeza nko mu gihe hatera coronavirus. Nta ndobo z'amazi canke amasabuni byo gukaraba vyibonekeza. Umuyobozi w'urunani rw'amashure ya Rukinga ya mbere, ya kabiri, ya gatatu n'iya kane, aho umukunzi w'Ijwi rya Amerika yamusanze ku Rukinga, aremeza ko ibyo kugwanya ikiza c'ibihara vy'inkende bikigoranye. Hari abanyeshuri bashika 4,000, abanyeshuri 4,000
bombo na rimwe ry'amazi dufise, bisigura yuko bisha biragorana kugira ngo tuhangane na kino kiza. Kimwe gusa hariho amabombo ariko kuva bayakoze nta nima ry'amazi na rimwe riraza kuko haraheze imyaka irenga 4 ayo mabombo aje kuyakora hano. Kuri lise ya Rumonge naho hari abanyeshuri bagera ku 1000 baba mu ndaro, naho nyene nico kimwe. Umuyobozi w'iryo shure akavuga ko agiye kwikubita agashi. Ubwa mbere kuvuga baje no kwibanza zotangwa je nyene shindobo ngahe imbere y'ibyo ngo abantu baze barakaraba ico kiri mu mugambi ndagikora vuba. Hama kira kabiri no kuno by'abanyeshuri mbere kwaje mu ishuri kuboza barakaraba n'agasabuni n'amazi mbona goye ukabana bazobura. Hama cyo twanabwiye ko boha abana babo ubudo n'ububido kugira ngo n'amazi agoye abana babike aho baryama baze barakaraba kugira ngo ico kiza ngifata abana benshi n'ingene ufise abana babe 1000 ko bagwaye cyo bari kwazo gose. Umushikiranganje w'indero yaribukije kandi ko muri uyu mwaka w'ishuri utanguye hategekanywa amatora y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abaje n'amaboko mitumba no mu makomine. Habyarimana François yarahanuye abanyeshuri abasaba ati ntihazobura abanyepolitike baza kubahendahenda babaryoshya babemerera ubuki kandi bategeka babatesha umurongo. Murabima amatwi muyoboke ababayoboye ku mashure no mu ntwaro, mugendere impanuro bazobaha na cyane muzoze murumvira impanuro zanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu mugambwe seneri bati impanuro umushikiranganje yatanze ni nziza, ariko baramaze kubona ko kuzishira mu ngiro bitoroshe. Basaba ko umushikiranganje w'indero yoshiraho ingingo mperekeza zotuma icifuzo ciwe cubahirizwa. Terase Manirambona umushinga amateka w'uwo mugambwe aratanga akarorero. Nk'amanama canke n'ibikorwa vya politiki bibera mu mashure aho usanga rugwaruka abaregwa babikwegewemwo, aho usanga abayobozi bamwe batera ubwoba abigisha canke ugasanga abigisha nabo baratera ubwoba abaregwa babo, aho usanga bifatiye kuko badasangiye imigambwe. Uwo mushinga amateka aridoga kandi ko abo banyeshuri nyene bigishwa indirimbo n'intambo by'umugambwe bakagira ko bakaja kubigaragaza mu makoraniro y'umugambwe uri ku butegetsi. Asaba rero umushikiranganje gushiraho ingingo zihana umurezi canke umuyobozi azota intumbero yatanze. Mu gutegura amatora nawo sini abusaba gukinga kugira ngo ntihazokwiragizwe inzandiko canke ibiranga imigambwe mu mashure kugira ngo ugwaruka ntiruzokoreshwe mu bitabereye. Thierry Ndayishimiye urakoze. Tukivuga ku ndwara y'ibihara vy'inkende mu Rwanda naho abakora umwuga w'uburaya mu karere ka Rubavu basaba ko incanco zikingira ibihara vy'inkende zatanguye gutangwa mu ndwi heze muri ico gihugu zongerezwa. Umenyesha makuru Gloria Tuyishime arabandanya ino nkuru. Kuwa kabiri w'icyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangiye igikorwa cyo gutanga urukingo rw'ubushita bw'inkende ku byiciro bifite ibyago byinshi byo kwandura. Muri abo harimo abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abakora kwa muganga mu mahoteli n'abandi. Mu bahawe inkingo ku ikubitiro harimo n'abakora umwuga w'uburaya. Abawukora bo mu karere ka Rubavu baruhawe kimwe n'abandi mu gihugu ku munsi wo kuwa gatandatu. Ijwi rya Amerika yavuganye na bamwe muri bo batifuje ko imyirondoro yabo ijya mu itangazamakuru. Impamvu twumvaga bikenewe cyane ni ukubera yuko nuko twabonaga ari ibintu bikabije kandi bishobora kuba wenda byanakwica umuntu vuba cyane. Nanone nk'abantu baba bafite nk'abana, ku mwana biba bigoye kubona urwaye ufite n'umwana cyangwa se wenda n'abandi baturanyi muri rusange, ukabona ibyo bintu byabaga bibangamye cyane. Niyo mpamvu twumvaga dushaka urukingo byihutirwa. Ababwanduye ni hagati muri mwebwe? Yego. Barashima leta yabatekerejeho. Ubwo rero twashimishijwe no kugira ngo leta y'u Rwanda itwiteho turi abantu baciriritse. Twabonye yuko natwe turi abantu b'agaciro. Ndashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika udahwema kutwitaho. Twaramubereye abana babi, ariko natwe ntabwo ari twebwe biturukaho, namabura kindi n'ukubura uko tubigenza. Ariko nshimira leta y'u Rwanda yuko itatujugunya ahubwo itwiyegereza. Mu karere ka Rubavu abakora umwuga w'uburaya bakingiwe bagera kuri 40, nyamara umubare wabo usaga 3500 nk'uko umuyobozi ubakure mu karere abivuga. Abatarahawe uru rukingo bavuganye n'Ijwi rya Amerika impungenge ni zose. Uyu akorera uyu mwuga mu mirenge ya Mudende na Kanama ndetse no mu mujyi wa Rubavu. Njyewe ntabwo nabonye kuko ntabwo nari mpari, naje nsanga zarangiye. Nyine nanjye numvise mbabaye kuko abandi babonye urukingo, ariko no kubera ko ntari mpari, nari ndi mu rugendo menya amakuru ndatega ndaza, ariko naje nsanga zarangiye. Mfite impungenge kubera ko abandi bazibonye. Urumva nyine niba turi nk'abantu nk'ibihumbi 3
mu karere ka Rubavu hakaba habonye ingo abantu 40 gusa, mkumva impungenge ntizabura kandi dutuye ku mupaka. Mu minsi ishize mugenzi wabo umwe wakiraga abakiriya baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanduye indwara. Abakiriya baturutse muri iki gihugu gituranyi batakingiwe nabo barugarijwe. Ubwo rero uwo nguwo umwe niwe wabashije kuboneka, ariko turacyashakisha kubera ko n'uwo mugenzi wacu yakoraga mu kabari, kandi akabari kinjiramo abakongomani kuko binjira n'amato, baza n'amato bakomokera ku cyambu cya Brasserie, noneho bagakwirakwira hariya mu isantere, abakeneye abagore bakabashaka. Bitewe rero n'ukuntu baduhuguye batubwira igihe umuntu atangirira kugira ibimenyetso, urumva bashobora kubudusigira ugasigara wivuza nawe yaragiye. Ku rundi ruhande, abakora umwuga w'uburaya basaba ko n'abaturage basanzwe bahabwa urukingo rw'ubushita bw'inkende kugira ngo n'ababagana babe bafite ubwirinzi. Bikaba akarusho n'abakiriya bacu kuko baturuka hirya mu baturage, ibyo byatubera byiza cyane. Bajya bambukiranya imipaka bagiye gucuruzayo, ndetse n'abagenzi bacu ni nayo bakunda kwambuka bagiye gukorera, bagiye kwishakishiriza ubuzima. Hari icyo basaba inzego z'ubuvuzi mu Rwanda. Turasaba leta y'u Rwanda natwe idufashe, ingingo zigere natwe iwacu muri Nyakiriba, Kanama, Kanzenze, hose turahagera. Ubwo rero urukumva nubwo abantu bari hariya zabonetse Brasserie, Nyakiriba ni hafi cyane Mahoko, birashoboka ko baragiye gutembera bagahita batugeraho. Ubwo ibyo byose dufite impungenge yuko baba barageze muri twebwe, dufite ubwoba. Umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi Muganga Tuganeza Oreste mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yatubwiye ko umubare w'inkingo bafite ari muto kubera ko inkingo zituruka hanze y'igihugu kandi zihenda cyane, ari nayo mpamvu abasigaye badakingiwe ari bo benshi. Ariko ugereranyije bazikeneye, ngira ngo mu bihugu muri Afurika hari ibihugu bigera kuri 15 bifite iki kibazo, ndetse hari naho gikomeye kurusha ahangaha. Abazikora nabo rero baba bafite nkeya. Igihugu rero kirimo kirakora uko gishoboye cyose kugira ngo gishake inkingo zihagije igihe cyose zabonekera, natwe bazaduha duhe abafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura iyo ndwara. Uyu muyobozi kandi avuga ko batazi neza igihe inkingo zindi zizabonekera, ariko agasaba ko mu gihe abafite ibyago byinshi byo kwandura bagitegereje guhabwa inkingo bakurikiza amabwiriza yo kwirinda. Hari amakuru atangirwa ku mavuriro, hari amakuru atangwa n'abajyanama b'ubuzima, ariko no hirya no hino hari ahantu hagiye hamanitse ibipapuro binyuranye bitanga amakuru. Ndasaba buri wese rero, yaba gukoresha uburyo bwa social media cyangwa n'ubundi buryo bwose butanga amakuru bwizewe, ko yagira amakuru ahagije kuri iyi ndwara. Icyiza kirimo ni uko indwara, navuga ko kwandura ni ibyago byo kwandura birahari, ariko ntago bikabije cyane kuko ni indwara yandura cyane cyane iyo umuntu ufite iyo ndwara yitsiritanye ku muntu uyirwaye. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko gahunda yo gukingira ubushita bw'inkende izagera ku bantu 10,000 mu gihe abamaze gukingirwa ari 300 gusa. Itangaza ko abamaze kwandura indwara bagera kuri 6. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Gloria Tuyishime, urakoze. Duce tugaruka ku vy'inama rusange ya ONU ibandanya kura mu gisagara ca New York muri Amerika. Mu ijambo ryiwe rya nyuma, President Joe Biden yarayavugiye muri iyo nama nka President wa Amerika, yasavye ko intambara zo mu burasirazuba bwo hagati y'isi zihagarara bidatevye. Abahinga bo yamara basanga ivyo President Biden asaba biri kure nk'ukwezi. Temistokle Mutijima yadushiriye mu Kinyarwanda no nkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye mu Congereza. Agaruka ku ntambara ikomeje gufata indi ntera hagati y'umutwe wa Hezbollah wo muri Libani n'igihugu cya Isiraheli, Perezida wa Amerika yahamagariye ko aya makimbirane yakemurwa mu nzira za diplomasi. Perezida Biden ahagize ati, intambara yeruye nta n'umwe ifitiye inyungu. Nubwo ibintu byamaze gufata intera, igisubizo kivuye mu nzira za diplomasi kiracyashoboka, ndetse iyo ni nayo nzira rukumbi yazana umutekano urambye. Abaturage bo mu bihugu byombi bagasubira mu ngo zabo ku mupaka mu mahoro, kandi icyo nicyo turimo guhihibikanira kugeraho. Mu gihe intambara ishyamiranyije Isiraheli n'umutwe wa Hamas muri Gaza igiye kumara umwaka, Perezida Biden yahamagariye impande zombi kuzuza ibisabwa ngo amasezerano y'agahenge n'irekurwa ry'abatwaye ubugwate yemejwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano agerweho. Ku muhate wa Ukraine wo guhangana n'ibitero by'Uburusiyaho, umukuru wa Amerika yahamagariye isi yose gukomeza gufasha Ukraine mu ntambara yo kubaho kwayo. Aha yagize ati, ese ubu ifite andi mahitamo yo gukora. Ese tuzakomeza ubufasha kuri Ukraine ngo ibashe gutsinda iyi ntambara no gusigasira ubwigenge bwayo, cyangwa tuzabivamo duhurwaho ibitero bishya hanyuma iki gihugu kirimbuke? Igisubizo cyanjye ndakizi, ntidushobora kurambirwa,
ntidushobora kwirengagiza kandi ntituzahwema gufasha Ukraine kugeza igeze ku mahoro ya nyayo kandi arambye nk'uko biteganywa n'amahame ya Loni. Ariko ijambo yavuze ku cyemezo cye cyo kutongera kwiyamamaza niryo ryakirijwe amashyi menshi cyane mu bari muri iyi nteko rusange barimo n'abategetsi ba za guverinoma n'ibihugu binyamuryango 193. Aha Perezida Joe Biden yagize ati, As much as I love the job, I love my country more. Nubwo nkunda akazi ariko nkunda igihugu cyanjye kurushaho. Nanzuye ko nyuma y'imyaka 50 nkorera leta aricyo gihe ngo ubuyobozi bw'ikiragano gishya buteze igihugu indi ntambwe. Bategetsi bagenzi banjye, ntitukibagirwe ko hari iby'ingenzi gusumba kuguma ku butegetsi. Ibyo ni abaturage bawe. Abaturage bawe nibo b'ingenzi kurusha. Ntimukibagirwe ko tubereyeho gukorera abaturage, si ukwikorera. Nyamara intumwa nyinshi z'ibihugu ntacyo zigeze zigaragaza kuri iri jambo rya Perezida Biden ryamaze iminota 25, cyane cyane iz'Ubushinwa n'Uburusiya zitigeze zikoma amashyi ku ngingo n'imwe muzo yavuzeho. Umuhora wa Gaza ndetse n'icyoba cy'intambara itutumba mu karere nibyo byari ku isonga mu bihangayikishije Bwana Biden ubwo yasabaga abategetsi b'isi kugira icyo bakora. Nyamara aho Amerika ihagaze ku kibazo cya Gaza ntihajyanye n'uko abagize inteko rusange babibona. Mu cyumweru gishize iyi nteko rusange yatoye ku bwiganze busesuye umwanzuro usaba Isiraheli kuva mu turere twa Palestina yigaruriye bitarenze amezi 12. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu 14 byatoye oya kuri uyu mwanzuro. Nyuma y'iri tora, ambasaderi wa Amerika muri Loni Linda Thomas-Greenfield yavuze ko itora rya Amerika rijyanye no kutemeranya kwayo n'ibyemezo by'uruhande rumwe bitesha agaciro igitekerezo kiganisha ku gisubizo cya leta ebyiri. Icyakora kuri uyu wa kabiri, umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres we mu ijambo rye yasabye ko amahoro aboneka muri Ukraine ndetse aburira ko ibintu birimo kugenda birushaho kuba bibi ku isi. Bwana Guterres ati, We see this age of impunity everywhere. Turabona iki gihe cyo kudahana hose mu isi, mu burasirazuba bwo hagati, rwagati mu Burayi, mu ihembe rya Afurika no hirya yaho. Intambara muri Ukraine iraguka ku buryo nta kimenyetso cy'uko yahosha. Abasivile nibo barimo kugerwaho cyane n'ingaruka hamwe n'impfu zikomeza kwiyongera. Imiryango hirananiwe cyane. Nicyo gihe ngo haboneke amahoro akwiye hagendewe ku mahame ya Loni, ku mategeko mpuzamahanga no ku myanzuro ya Loni. Perezida Biden mu ijambo rye nawe yagarutse kuri izi ntambara zose, hiyongereyeho niyo muri Sudani asaba ko zahagarara. Nyamara bamwe mu basesenguzi barasanga ibyo Perezida Biden yasabye biri kure yo kugerwaho. Abo barimo na John Fortier, umushakashatsi mu kigo American Enterprise Institute. Uyu mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yagize ati, biraboneka neza rwose ko izi ntambara zizarama kandi zizakomezana nyuma y'ubutegetsi bwe. Rero karakamo ko gukemura amakimbirane. Temistokle Mutijima, urakoze. Urumva ko inkuru yawe twiciriye hagati, ariko abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera kusanga kuyumva no kuyisoma kuri wezitata kaburungu radio yacu voa.com, aho tunabashira ko n'amavideo hamwe n'amafoto agezweho i New York abandanya kwera inama ya 79 ya ONU. Mwakoze kudutega abiri kuri micro ya Lidiane Nahazo, bakoze abo twakoranye muhinga bw'ivyuma. Twemye tubifurije ijoro ryiza mu byanyu.